amabere yagira hejuru byari bisanzwe mugo no munsi wewe wo kuri impuzu ngaha abantu bakabona amabere hajya ikintu cyambere kibazo mu mutwe biyumvira ati mbega rya bere no rikoziki hari ibindi mu mutwe bimaze kutujamwe we yiyumvira ukuntu yo gusambanya yiyumvira ukuntu aza gutesha umurongo urumva sibo bonyene bahindutse n'abantu bose muri rusange twarahindutse ariko ntabyo byo kugenda bakoga amabere agaragara mu butohoji nagize batubwira ko bari urugezo kuko nabo byarashika bagashugutanya urabona iyo baje gusenya yo baje kuvoma barahurirayo n'abana b'abahungu kumbure mu bikorwa bitandukanye bakagwira ko umwana w'umukobwa rero amaze gusonga amabere akaja mu butinyanka akaja ku kanogo n'ivyo bavuga kuko amaze kuja mu butinyanka murabizi ntiyashobora gufungurira abandi bafungurira ntiyashobora kunywera abandi banywera yabasa n'umuntu bataramuye baramwimbira kanogo hariya kugira nta ibintu vy'uno munsi bibitambara bikoresha umuntu ari mu mutinyanka mu izo nyamazuru kuko sinari twabizanye bijya vyahi amakotex ntiyarahari bo bamwicarika ku kanogo kugira bijojotera mwako kanogo ntiyashobora kuja mu bantu kubera bari nk'igihumane mugabo amaze kubibona ivyo bintu nyina ninjya zamusanga hariya ariko bamaze kubona rero umwana yakuze kuko umuntu agiye mu mutinyanka aba ari umuntu yovyara baramurabira hagufi rero bamaze kumurabira hagufi niho amabere yagira hejuru byari bisanzwe kubona ibere ry'umuntu ariko no munsi ni mwe nariko ndakubwira ubonye ibere je mbonye ibere ryawe utonsa nshobora kwiyumvira ati none ibere ndarikoze iki numva ngo bigora abagabo ubuho n'abagabo numva ngo basigaye bonka ndase kandi kubaramutsa abakunzi ba Roy TV ni bela shaka kuri mikuza Roy TV ko mumenyereye uno munsi navuga yuko ari umunsi uri special dufite umutumye nawe nyene ubwiwe ari special nawe sundi ni Ntore Segihembe tuba mumenyereye benshi baramuzi ariko hari n'abatamuzi uno munsi mumenye kubakurikirana cyane Roy TV reka ndamaka yogira ngo abaramutse n'amarikinya kongera kuri dondoro wiwe agishire ko maze tubandanye mu kiganiro cacu cuno munsi ni karibu cyane mutumire wacu yego urakoze kwikaze umuhaye reka nshimire wewe wafashe umwanya ukumva ko ntumira ngaha mu aho musanzwe mukorera nk'imbonesha kure yanyu Roy nshimire kandi n'uyu wari we wese yafashe umwanya kugira ashobore gukurikirana ikiganiro nshimire abigizemo uruhara baguze amakamera abari ku muhinga bw'ivyuma bose maze ndabashimire kuko ni muri bwa bumwe niko bavuga yego kandi numva menga wari wahejeye kumvuga uretse kutavuze ko ndi umurundi kuko hariho Intore Segihembe ashobora kuba ari Nyarwanda ariko ikintu cyambere nishimira gusumba ibindi nuko ndi umurundi kandi n'umurundi abandwa rero kimwe mu bintandukanije n'abandi ndi umurundi abandwa mu kubandwa rero kumbure gishobora kuba ari ikintu gishasha kuri wewe ariko kubera cyo tuvuge ko kandi kigusigurira mu majambo atatu ukubandwa no kwambaza Imana bifatiye ku mico n'imigenzo sigura mbere yuko amadini mva mahangaza aho ndi bari bafite uko bitunganije mu bikorwa byose uko babayeho mu mibereho gufungura kwambara kubaho ndetse no kwambaza Imana rero kubandwa no kwambaza Imana bifatiye ku mico n'imigenzo y'abarundi je rero ndi umwe mu barundi babona ko ivyo bintu naho bamwe batabitahura ariko twari dukwiye kubaho je rero n'abandi nico kintu nkunda kuvuga abantu bagaca batangara ariko we nizera kudatangaye oya gatangaye bagenzi vraiment ndatangaye kubandwa tuzuka Kirundi muri secondaire bati kubandwa abarundi bakera kira ibintu bya kiranga yego nevyo ni ikintu cagutse cyane ku buryo mu ishure bigoye kukimenyeramo yego burya baca umugani mu Kirundi ngo ibanga rirengerwa none ko ngira Imana rero ukabona ngo ubwira ibanga umuntu nkuko umenye ibanga rirengerwa rero ngira kumbure n'ibintu vyofata umwanya kugira ico kintu tukimenye cyane nkuko nanje vyantwaye umwanya yego kuko wari wavuze ngo ico no kongera ko kumwidondoro narafashe umwanya umwaka 2 3 ndiko ndagerageza kugira utohoji ku mico imigenzo n'imibereho y'abarundi muri rusangi niho rero namenye ni no mungirwa wo kubandwa hama ndanabona ko atace wonona mu mibereho y'umuntu ndanabitamo ariko rero ndio have dute umurongo nibaza ko nje nari umushitsi urafite ivyo wateguwe murakoze umwidondoro yakenewe kugira ngo tumenye umutumire dufise uwariwe
kandi umva ko yagerageje kwivuga, yagerageje kudusigira ikindi kintu mu bwenge ku buryo n'ejo tuza kandi tumutumire kugira ngo n'icyo tukimenye kuko byose birakenewe. Ikiganiro cyacu rero cy'uno munsi nifuje kumutumira ko mwumvise yuko ari umuntu yibanda cyane ku mico n'akaranga k'Uburundi. Uburundi butaratituka, ni ukuvuga umuco w'ikirundi utaratituka. Kuko ndiko ndagerageza kujanisha cyangwa se ndiko ndagerageza gukompara umuco wa kera n'umuco w'iki gihe turimo muri iyo myaka turimo. Hari ibintu byinshi byahindutse cyane. Rero shaka abanze kwanza atubwire kuri no point indero y'ugwaruka rwa kera na cyane cyane abakobwa abigeme bari bafite ukuntu bari babayeho n'uno munsi bafite ukuntu babayeho. Rero shaka atubwire uko nkawe nk'ukuntu ari umushakashatsi eske ariko araba indero y'abigeme ya kera n'indero y'abigeme b'iki gihe abibona gute, niyamara kutubwira uko abibona mbega twokora iki dusubire muri kahise tumwe muri kubu turimo avec modernité y'iki gihe turimo. Yego urakoze Shaka, biragoye cyane kuvuga ngo umuntu yosubira muri kahise kuko ibihe birahinduka kandi ibintu iyo bihindutse bihindura abantu. Uno munsi ubwiye abantu ngo dukureho amasoko kugira abantu baje barareka gusuma ibintu yaramaze kubaho byogorana kuko kumbure n'isi ntikimbuka nkuko kera yimbuka, ariko ibintu byose ni byiza ko tujana n'ibihe ariko ibihe tukabihindura uko twebwe tubona tuguma dutera imbere. Ubu uriko uravuga rero indero y'umwana na cane igitsina gore kuva kera umwumva umukobwa akivuka ivyo si ibintu vyaje kugihamana yita umukobwa kuko bavuga bati ujya muntu azokobwa ama akegera mu bigero bakavuga tujya n'umurondo bamaze kubona uti uyu muntu arashobora kuzorondoka. Hari amazina menshi bamuha bakavuga tujya n'umwigeme, bamwe bakavuga bati n'umwigeme kuko agemagемanya ubusugi canke n'umwigeme kuko bazomugema azigemura. Byose ivyo bikaguma bigenda bivana n'ibihe n'imyaka bagezemwo bavuga ati n'umwigeme azigemura agende muri Burundi agende kuba ku yundi muryango. Nico gituma rero no mwico gihe hari ibintu byinshi vyakogwa umwigeme kumbure indero yiwe bakayikurikirana. Urabona nk'uno munsi reka ndaguhakarura ku kantu gato, indero y'umwigeme wa kera yari indero nziza cyane kuko baramurera bivanye n'urugeragezemo. Uno munsi ngorane tugira burya twebwe ntituregwa n'abavyeyi bacu, kandi ndakunda kuvuga ni igihe wozoreka umwana wawe akigishwa n'umwansi wawe bizorangira umwana wawe baye umwansi wawe. Nico gituma uno munsi abigeme bibagora kuba bigeme b'abarundi kazi babona ko menga uno munsi kugira umuntu abegwe aragenda yondera agashatsi k'umuhinde, aragenda yambara agashatsi k'umuntu wo muri Brazil, ariko kumbure hariho uburyo bari bitunganije bo bamana ubusage. Nico cyari kimenyetso cerekana ko umuntu ariko arakura. Bagenda bari gusa amabere yagira hejuru byari bisanzwe. Muguno munsi wewe wo kuri impuzu ngaha abantu bakabona amabere hajya ikintu cyambere kibazo mu mutwe biyumvira ati mbega rijya bere norikoziki. Hari ibindi mu mutwe bimaze kutujamwo, we yiyumvira ukuntu yo gusambanya, yiyumvira ukuntu aza gutesha umurongo. Urumva sibo bonyene bahindutse n'abantu bose muri rusange twarahindutse, ariko ntabyo byo kugenda bakoga amabere agaragara. Mu butohoji nagize batubwira ko bari urugezo kuko nabo byarashika bagashugutanya. Urabona iyo baje gusenya, yo baje kuvoma barahurirayo n'abana b'abahungu kumbure mu bikorwa bitandukanye, bakagwira ko umwana w'umukobwa rero amaze gusonga amabere akaja mu butinyanka akaja ku kanogo n'ivyo bavuga, kuko amaze kuja mu butinyanka murabizi ntiyashobora gufungurira abandi bafungurira, ntiyashobora kunywera abandi banywera, yabasa n'umuntu bataramuye baramwimbira kanogo hariya kugira nta ibintu vy'uno munsi bibitambara bikoresha umuntu ari mu mutinyanka mu izo nyamazuru kuko sina twabizanye bijya vyahi amakotex ntiyarahari bo bamwicarika ku kanogo kugira bijojotera mwako kanogo. Ntiyashobora kuja mu bantu kubera bari nk'igihumane. Mugabo amaze kubibona ivyo bintu nyina ninjya zamusanga hariya, ariko bamaze kubona rero umwana yakuze kuko umuntu agiye mu mutinyanka aba ari umuntu yovyara. Baramurabira hagufi rero, bamaze kumurabira hagufi niho amabere yagira hejuru. Byari bisanzwe kubona ibere ry'umuntu, ariko no munsi ni mwe nariko ndakubwira ubonye ibere je mbonye ibere ryawe utonsa nshobora kwiyumvira ati none ibere ndariko ziki. Numva ngo bigora abagabo ubuho n'abagabo numva ngo basigaye bonka, ugasanga je niyumviriye ibintu atari ibyo kuteza imbere wewe ahubwo ari byo gusubiza inyuma kugira ndaguteshe akaranga, kubera twe twarataye akaranga ugaca abarundi ntukira abarundi dushaka kubaho nk'abandi bantu ntura abarundi banyabo bashobora kuba atari n'abazungu bakaba n'abahinde
kuko wowe wambaye umushatsi w'umuhinde ntuba ushatse kuba nk'umuzungu, ushatse kuba nk'umuhinde, umuhinde si umuzungu. Wambaye umushatsi nk'umuntu muri Brazil, muri Brazil hajya se abazungu basa n'abashaka kuba nk'abirabura. Muri ico gihe rero hariho urugero imyaka umukobwa yageramo nk'ivyo by'amabere ndakuvuga akarorero, bakubwira ko yayareka ari hanze kugira bicitse agatwara inda. Hari ibimenyetso uno munsi usanga abakobwa batabizi, umukobwa aratwara inda ntanabimenye, kugira bimenye arinda kuja kwa muganga. Amabere hari impinduka, ntaramenya ko umwana ahemera mu muhogo, kuko umuntu afise inda guhera ku ndwi zitatu iminsi 21 umuravye neza urashobora kubona ko afise inda ngaha. Irigi ryatanguye gutera, umutima w'umwana watanguye kwikomeza uterera aha. Urumva mu gihe yaba ari gusa abavyeyi abantu bakuze barashobora kubona amabere yuko hari impinduka, bakabona bati umwana yacu yarasamye, hama bakamuraba ivyiwe, wumva yabaye ishushu, kubera ishushu sujya mwana ujya mwana n'ikivangundu, yabaye ishushu yarashushunzwe ikivangundu. Yego bavuga ikivangundu kubera twese turabifise. Uno munsi umwana twe genda afise umwana sindarongora, nk'ubu mvuze ko umwana wanje ari kivangundu, hari abantu bashobora kuvuga ngo aranka umwana wiwe aramutukaguye, mugabo niko bimeze. Kera nta nzu z'uburaro izi bitwa amahoteli zari zihari, abantu bari bafite uko bitunganije. Jewe nje wanyu barampa indaro nkaryama nkaruhuka mukamfungurira. Mugo no munsi ni inzu z'uburiro, ujya ku mahera ni restaurant, nta rukundo rukiri mu bantu. Mugo urumva ico gihe rero ntibashobora kuvuga ngo uzogenda gusambana. Uno munsi abasambanyi benshi basambanira mwayo mazu y'uburaro, amazu yakira ingenzi yakirira abasambanyi. Hariho nayo mazu usanga bakubwira ati ku masaha uri haya uce wigira. Sinibaza ko bugiye kuruhuka gusa, abajayo benshi kwiyo mirango ku masaha baba bagiye gusambana. Mwico gihe rero urumva basambanira mu ngundu z'ibitoki, basambanira mu ndaro, kuko abantu baterekera mu miryango baba bafite indaro zubatswe inyuma mu kigo. Kumbure ari inzu ijamwo abantu gake bivanye n'ico bagiye. Yari inzu rero isa n'isonewe, ariko ngo washize isoni ntabagira n'icyo asonera, ni naho isoneye barahaja, ugasanga rero yagiye mu ndaro basambanye. Niho havuye amazina ngo kinyendaro, ikivangundu, kuko basanga bisambaniye mu ngundu z'ibitoke. Ugasanga rero umwana abonetse niwe abaye kinyendaro. Umwana naho kubera umukobwa kubera aba yashushunzwe akaba igishushungwe. Mugo no munsi aho tugeze umukobwa nahashushungwa bakubwira ujya n'umusire queen n'umunyamuji ujya mwana aratagase, sinza amavuga mukoresha kumbure menga ni namazanano. Bityo rero bica biba ibintu novuga ko bigoye. Ibintu yo bihindutse n'ibintu byose birahinduka. Mugabo indero y'umwigeme aho yatosekariye nuko no munsi abavyeyi kera bararera umwana gushika kure. Mugo no munsi umwana akiri muto imyaka 3 uramutwaye mu mashure mato, arezwe n'umwigisha. Uwo mwigisha nawe ntuzi uko yarezwe akiri umunyeshure. Abo bigisha akuye n'abana bakiri bato umwanya muremure cyane. Hari ibintu byo imbuga ngurukana bumenyi zitwereka n'ivyo tutari dukeneye kubona. Haraya mizimbonesha kure zanyu kumbure mweho muragira ibiganiro vyigisha, hari abandi bashira kibitaja ntibize, harandi ibintu bishobora konona umwana bivanye n'ikibano. Uno munsi umwana arakura w'umukobwa abona hari abandi bakobwa badandaza umubiri, arabona ko ubuzima bwanse nawe ivyo ashobora kuvyitamo kubera nakazi. Amuhungu azoja kudandaza umubiri ari umuhungu ntibimenyerewe, kuko twebwe abahungu ngira tuba tudandaza abana duha benshi. None ko imfizi y'inka itambara ni mfatamavya canke isura vya ubona yimya ku 50. Hama wewe warinze gukura impuzu wumva baguhangaye boguha menshi. Mugabo nibaza ko ari ibintu tutifuza ko vyoza mu mico n'imigenzo y'ikirundi, ntaco vyoba bimaze. Urumva rero uno munsi umwana amaze gukwiza imyaka 7 umwana yakuze. Kandi rero n'ikindi kihaba uno munsi umwana yakura amaze kwita umuzenzo wa nzu yabari wa mwana w'umukobwa bashobora gusiga muhira. Abavyeyi bakagenda bakavuga ati hari umuntu tuzejwe inzu. Ubona kera nta buryo bwo kwiyunguruza bwari buhari, nk'ubu nka nyoko wawe wewe sinza uvuka. Ariko nibaza ko atari kure cyane igisagara dufatira aha. Jewe kubera ntanga karoro yo mvuka ari kure, je mvuka mu Kirundo. Nk'ubu rero nkanje ndagiye kuramutsa mawe mu Kirundo njanye n'umugore wanje, kumbure hari umwana akuze nambwa ntemwe urazora abandi bana mu Kirundo twari kuhagenda nk'indwi 2 kumbure n'amaguru kugenda no kugaruka. Urumva hari umuntu twasigiye inzu twamaze kubona ko ashobora gusigarana abatoyi biwe. Uyo naho yorongogwa nta kibazo yosigarana urugo. Muguno munsi abana basi inzu tuyisigira abakozi, twe sigarana inzu. Nta ndero ihari ituma twigisha nibi bintu ubona byo kwahukana bera birahari. Kubera iki uno munsi we mu kurongogwa hari ibintu byinshi abantu baraba. Reka ndabivuge niko biri. Uno munsi kugira uronke umuntu azoguhagararira mu buryo bwo kurongogwa bwaje uno munsi
jewe uyu niwe azombera icagiriza nibajya mwitwa marene muri zirya ndimi zanyu ujya niwe azombera icagiriza hari abaraba uyu turasa ifoto yoba nziza wewe uri kuriyumvira isanamu gusa ukuntu yoza isa neza nturi kuriyumvira impanuro wo mukuramo impanuro yoguha ingendo wo mwigira ko kugira ushobore kuba ku rugo rwawe neza uno munsi umwana arava ruguru araje kwiga ibujumbura aciye bibujumbura araharonsa akazi ashatse kurongorwa azorongorerwa ibujumbura ntiyaronsa akanya ko kugenda kuganira na Inasenge kubera bavuze ngo umuntu agiye kubaka naso kubaka inzu nirivuga kubakana rimwe ngo botozo rugurane vyerekana igikorwa n'abantu babiri magiriranire wewe uranyubaka nanje nkakubaka hari ivyo mfasha nanje ivyo ndagufasha mu gihe rero wugiye uvuga uti umugabo ni vyose azosuma azogira iki abana nibagwara umugabo azompa amahera ndabavuze vyose ukabona menga umugabo uno munsi ingorane mugira abakobwa baja kurongorwa n'abagabo biremeye jewe nshaka umugabo yimosha nka Chris Brown umuhungu yateruye ivyuma guterura ivyuma nta sano bifitaniye no kubaka kuvyiwa canke konda kwambara neza canke kwambara nabi nta sano bifitaniye no kubaka je nkunda kuvuga rero nti uno munsi aya majambo akoreshwa mu gisagara ati abademu ni benshi cyane mu gisagara bisigura ko abakobwa umuntu ashobora kwikora ko gusambanya gutesha umwanya ari benshi mugabo abagore ni bake kuko umugore ni ikintu kigoye umugore aragoye kandi umugore akugoye ubugowe umugabo agorera abagotsa buryo umugabo agotsa abakora ibidakogwa ivyo nibaza ko nkirivuga kugoka ryakoreshwe kera kuri bananga yivuza aho kugira watigwe mu bananga yivuza ibintu vyabaye muri za Muyinga Karusi mu myaka ya za 50 canke 60 niba ntihenze umuntu yaje nawe yigira ko afise imyemerere yiwe asa nuwogira bisa nuko yewe yo ari imana haba kubwira ati kugira watigwe muri bananga yivuza uragoka muri rya myemerere yabo kugoka rero wewe wosambanye naso canke jewe nkasambana na mawe urumva rero umugabo agowe aragoka akora ibitokozwe nibajya abagabo bumva ngo yiciye umugore mu nzu yataye urugo yomotse ivyo ntivyabaho kera urumva rero abantu twafutanye mu mice itandukanye ubuzima bwose sinzi ko turiko turatahura navuze menshi sinkunda nagatugu turabona kaje mugabo reka ndakihanagure ntaco nije nababwiye ko ngwaye ntimuhave mu bino bintu byanyu bikanyisha ndaza muko murakurikirana muko murumva indo ukuvuga ko twumva ibintu ikirundi cy'iwacu kuno abarundi twari tumeze muri kahise n'ubu bimeze yavuga ngo ibintu byinshi urwarukaye ngo reka ndaguciremo urabona uno munsi umwana akwije imyaka uno munsi hariho abana batabwira abavyeyi babo ko bagiye mu mutinyanka wowe urafise mukuru wawe ukabona ko mengo ubwiye mukuru wawe niba afise ivyo vyahi mva mahanga Cotex akakubwira ati tora nawe uze akabindo uze kwibindika ubagakoresha uku nyina ntabizi ariko si ivyo byonyene byari bikenewe umuntu agiye mu mutinyanka ntiyarakenewe kumenya Cotex gusa yari nakenewe kumenya mbega ko ngiye mu mutinyanka ninafye natabizogenda gute mbega ninatwarinda kubera uno munsi abakobwa mukunda kubeshwa umukobwa n'ubu ufata umukobwa umubwire ko uzomurongora byose biremewe uno munsi burya abagabo ni benshi mu Burundi mugabo abacanje ni bake abacanje ko batagitahura nibaza ko muca bitahura bivuye muri vuga guca ince naco no duhimba turi mu gitsina c'umukobwa dusa n'udutsi dukogwa ko rimwe bazica rimwe ince ni gukuga ubusugi uno munsi abagabo barongora abagore bisugi ni bake muguga cubona bariko batemera ngo ujya n'umucance wanje umucance wahe wagiye baramaze kugusugurura baraguciye ince ucuvuga ngo n'umucance wawe n'umugabo urumva rero nkaho biragoye burya sinzi sindi bubikubarize ngaha no mandiko ndinjira mu bitanda ariko umuntu wese mwacanye ince biragoye kugira mwibagirwane niho ubona n'ingo zibomokera kuko uhuye n'umuntu mwacanye ince umugabo wawe ugo mubona menga arasanzwe hariho uyundi muntu ugitangaza kuri wewe bimwe muvuga ngo ari special no munsi rero harutuntu mwizanishije ngo njye ngo numereme wanje umugenzi wawe gute we wararongowe uhindura abagenzi uhindura ukubayeho ukabaho nk'umugore yubatse mungu no munsi usanga wifitiye abasore 200 mwagendanye ngo na 15 ngo yasheri ngo bajye ngo naba ex banje ngo nabagenzi ngo nibo bamanura baguhanura iki ex ex sindanabitahura urumva rero ni ibintu undi ko ndakubwira ngo uri kuravuga ngo ubona twosubira muri kahise biragoye gusubiza inca abantu baziciwe kugira bazorongore bagira abacance biragoye kugira usigurira umwana ko yoba hamwe n'abavyeyi bakaba bamurera
gushika kwize nk'imyaka 10 kubera kera ibi bintu byose ubona byaje by'imyaka 18 novuga ko ari rufatiro babonye kubera none munsi naho turiko turavuga ibi biragoye kugira uce wagiriza umuntu ko ari mubi umubiri urahinduka umukobwa agiye mu tinyanka cyangwa umuhungu atanguye kwirotera akabona ko yatanguye kumena intanga mu gitanda uyo umubiri wa wakuze biba bikenewe rero kugira abandanya kura n'uwo mukobwa arakenera kurangura ayo mabanga mugabo bavuga ko ari amabanga yabubatse suguhuza ibitsina kera rero nta gitigiri c'imyaka umwana ku myaka 15 yararongorwa ariko uno munsi bakubwira ko ari 18 iyo 15 nayo rero igera umwana akiri ku ishure amashure ni menshi azoca heza amashure ryari mbega uwo mubiri ko zowaye musabye imyaka myinshi kwihangana navyo biragoye umwanya umwe navyo rero tube turaba si umuntu yahindutse nibihe vyahinduye abantu batari bake ntituri babarundi babandi kuko uno munsi sinzi menga nuko ibintu biriko birahinduka kare bavuga ko umuntu yarongo watosubira kwishura atokwiga mugabo urabona uko ibintu bigenda birahinduka hari abakuru b'ibihugu baje batwara bavuga ati umuntu nahazo bafite imyaka 100 yumva ashaka kwiga mureke yige urumva vyari bigoye ko umwana rero yorongorwa ngo abandanye yiga muri ico gihe naho rero mbega nawe niyaba akiri umuregwa akazoca vyara mbega azorera iki azorera nde azomurerate mu gihe nawe akiri umuregwa urumva ndabifata nk'ibintu bigoye cyane kandi bishobora kudutwara umwanya ariko mu gihe twogarukana kirazira kuko uno munsi umenga nta kizira ivyo rero urumva biva ku bintu byinshi uno munsi urabona nta kirazira igihari uno munsi umuntu ntagitinya ikintu kibi yokora atinya ibihano yohabwa amategeko mu kwiba n'ivyo bamfashe baramfunga urumva batagufashe wuri umweru nta ngorane nimwe mfise ameranda ni bake uno munsi tubona ko n'umuntu urumva umuntu ariko abwira ngo yango ntaberanda hari mugabo umweranda simaka b'umuzungu umweranda n'umuntu afise inda yera kubera hari inda zitatu hari inda y'injya iyo bavuga ngo ni inda y'umutima hakaba n'inda y'umutima n'inda y'ikibondo inda y'umutima rero niyo twari dukwiye guha agaciro umuntu kamenya uti ikintu nakigira ndiko ndagirira abantu nabi abashinga ntawe umenga ntibagihara abantu bose bigize abagabo umugabo rero wewe no kugaba gusa naho woba wari muri bibi naho yoba atari mukuri akakwereka ko yo gucinyiza mugabo mu gihe hoba hariho twobaye twese abashinga ntahe tukabona tuti ibi bintu byategereza kubuku iki kintu kirazira konona umwana wa murundi kirazira gusambana abarundi tukamenya ko ikintu iyo kizira nyene kiba kizira byobaye vyoroshe cyane kugira izi ngorane ntuzibemwo ariko no munsi umwana umubwiye uti kirazira guca imbere y'abantu bakuru uhagaze wemye aca kubwira ngo ubu bana ngo ni muri liberté ngo abantu twese turangana kuvyo bintu muriko badusubizamwo kujya rero hari umwanditsi w'umugenzi wanje yanditse ngo gushaza ngo guhena sugushaza no kwiyararaza nukuraba hari ibintu bito uno munsi kumbure nukuraba mbega mu kibano wewe uri icitegererezo abantu bakuburaba gute iyo urenganye ni gikuri kurakora kugira mu kibano abantu bakubone kuko ibi byose ndashobora kuba ndiko ndavuga ibi naragize ko butohoji mbega jewe uno munsi mu kibano nigenza gute nivyo rero bikenewe ntituba abantu bavuga cyane ariko tuba abantu bakora tuba karorero keza mu kibano nico kintu cyonyene gishobora guhindura ibintu kubera jewe nina kubera karorero umwana wanje ngira n'Imana jewe n'umwana wanje n'umugenzi turanatemberana rimwe na rimwe nkabona ariko arakura nkamubwira nti bibirazira mwana akabimenya kuko uno munsi ejo nawe arafite abandi bana bazoba bangana nihagira icyo ashaka kugira umwana mugenzi bakamubwira to yaje papa yarabimbujije papa yambwiye ko batari vyiza kumbure hari ubutumwa nozobaye ntanze natwe rero umwe wese mu kibano aha ku kazi umutumire wacu rero yagerageza kutubwira ibyiza byinshi by'umuco w'ikirundi agerageza no kugaya bimwe mu kuntu umuco wamaze gutituka muri ino minsi turimo ndashaka rero ndamusabe atubwire ibyo yogaya navyo ku muco w'ikirundi wa kera kuko ntabwo tubitera amashuri byose ngira hariho ibindi bintu nawe yogaya kubyazi ku muco wa kirundi wa kera bivanye n'ubushakashatsi bwiwe yakoze cyane kuvyo asanzwe azi yego urakoze ibihe bihindukiza ibihindukirika ariko uno munsi uri kurambwira ko hari ivyo ukeneye ko ngaya ku muco w'abarundi uko abarundi bari babayeho wa kera nta muco wa kera nta n'umuco w'ubu burya igihugu kiza guhona gitumuco uno munsi rero ibintu byose biba byiza canke bibivanye naho uhagaze
uno munsi umuntu yanka birabure jewe mbonye avuga ko ndi mubi, wanka abazungu abonye umuzungu abona ko ari mubi, kandi wowe bw'umuntu ari kimurimwo ari kimuvamwo. Uri kurambwira rero ko kumbure hari ico mpabanza kunegura ku mico y'abarundi, uzoba uri kurambwira uti mbega ni iki unegura mu 2022? Uno munsi ico negura je noca negura icahinduye abarundi kugira ntibabeho nk'abarundi, noca negura umuzo watumye abarundi batakiba abarundi bamwe. Kubera no munsi reka ndaguha akarorero, kare mu ntango navuze ivy'amazu y'uburiro, ndavuga ivyiki, uravye ibintu bitari bike. Ico ahubwo nonegura cyane nuko abarundi tutazi by'ukuri abarundi kugira umurundi ico ari ico. Uno munsi we biroroshe ko ndakubaza nti mbega Shaka, sinzi ko wumvise no mu kwidondora uvuga cyane kuri Bera ushobora gusanga nk'igisama Jojo, ushobora gusanga ari umusuma w'iburaya, mugabo bakakubwira ko iryo zina kumbure kugira urironke ubanza kuvuka ubwa kabiri. No kuvuga wiyahure hama uvuke kandi ureke kuba umurundi ucuba umunyesirayeli umufarisayo. Urumva nko mwico gihe biba bigoye, nico gutuma jibona nakubwiye ko amazina nanje ndafise bene nayo, mugabo ntakunda ko n'abantu bonyita, mbere ndiko ndagerageza ku buryo n'ivyangombwa vyanje nka karanga muntu canke urupapuro rw'inzira bije kamazina y'ikirundi ngo mu Murundi 100%. Urumva rero nk'ubu urashobora kumva, reka ndaguhe nk'akarorero, uno munsi je hari abantu banegura, uri kurambwira rero nk'ivyo kugaya, urashobora kuvuga ati nk'ibintu vya mbere ngaya ni nkukumva nk'umwami bamwita ngo Ntare Rugamba, kubera bijya uno munsi mwita biryohera amatwi ngo ni aesthetique ngo kazina. Hariho jewe abantu bantuka kubera ndasumwa no muhungu yitwa Ruremesha Ntare Segihembe, hari abantu bantuka ngo byo bintu ni vya kera ngo umwana ngo uri kuramwonona, mugabo je nta kibinda bibonamwe. Urumva rero ibintu biba vyiza canke bivanye nuko biravyo umuntu agwaye amaso arashobora kubona ko ikintu cera cirabura canke cirabura cera. Urumva ntiba ari ingorane ya cakintu, iba ari ingorane y'imbono yiwe. Nanje rero sinovuga ko hari ibintu ngira negure mu mico n'imigenzo y'abarundi, mu gihe abarundi bari bafise iminsi mikuru y'abahuza nk'abarundi bose, bafise umuganuro, umunsi wo gutanga imbuto, umwami agasangira n'abarundi bose. Ariko no munsi n'umunsi wo kwikukira n'umunsi w'ubumwe bw'abarundi, hakaba hasangira abantu bakorana gusa, hakaba hasangira abantu babana gusa. Ariko ugasanga uno munsi hariho irayidi ihuza abasilamu gusa, hariho Noel ihuza abakirisu gusa. Ahubwo ico negura sinonegura umuco w'abarundi wo gusangira no kuba abarundi bamwe, nonegura abarundi batariko barashaka kumva ko kuba umurundi bikomeye gusumba kwitwa umunyamugambwe, kwitwa umututsi cyangwa umuhutu cyangwa umutwa, kwitwa umunyedini kanaka. Ariko gikomeye cyane ari kwitwa umurundi. Maze nk'ubwo Burundi bwa Nyaburunga, kumbure umwanya hatujanye na Nyaburunga, hari umuntu wumva ngo Burundi bwa Nyaburunga ntazi niyo byazananye, umva n'ibintu bigoye. Ngira kumbure umwanya ndagukwemereye ni waronka kanya uzoraba ikindi kintu twoyagako, ariko imico y'abarundi ndasuko ndayemera cyane ku buryo atarakimwe ndabinegurako. Ahubwo negura ibihe byatuzaniye akazanano kabaye akamano. Abarundi rero ntibagikunda baraharara. No munsi hasohotse impuzu nshasha bose uzobona bayambaye impuzu ni ya mbere, mugiye nyuma y'amezi 2 ntuzokibona. Ariko kera barambara impuzu y'igiti imyaka n'imyaka. Reka ndagushimire rero. Wow, kiganiro cyari kiri wow. Umutumire wacu nta kintu na kimwe agaya ku muco w'ikirundi. Ndakeneye commentaire yawe ukadukurikirana. Wowe ushobora kuba hari icyo ugaya muri commentaire, nawe ushobora kuvuga ati ntaco ngaya muri commentaire. Ariko jewe mengano hari icyo nogaya kubera hari ibintu twize ugasanga abantu ntibareshanya ngo bateruranya, abandi ngo bagize ibika, abandi ngo abavyeyi ngo bagiye gushimanira abagenda, abandi bibiki. Ivyo reka ndakikwishyure ko nibaza ko arico yukimbazana ni kukikusigurira. Mu bisanzwe kera umupfasoni nk'ubu wewe ndakurongoye wari kubaye imari y'umuryango, umuryango wa wagukoye. Ariko no munsi mwebwe none wewe nk'ubu ndagufate ndaguha akarorero ndakubaze kugira inyinshi yawe ariza kumpa. Mbega wewe wifuza kuzorongorwa n'umugabo kugira abo umugabo wawe canke mu ngubu cuti hagati y'imiryango ibiri? No kuvuga abavyeyi bawe n'abavyeyi biwe bagire uyundi muryango
uhuje iyo miryango ibiri sivyo wifuza byose uno munsi ndagukoye miliyoni 2 nca dukora urubanza rwo miliyoni 3 umuryango wawe ushaka na rwanje urashirako hagize ico dupfa burya bavuga ati urya mukobwa yarana dusesaguje mugabo we nk'umunoza nkagukwinka shaka nkagukwinka tukagenda umwana wa mbere nzovyara nzoja kumwereka mabukwe azoca mugabira inyana ntituzobaho dukenye kwanza kubera tuzoba dufise inka umwana wese azoza n'uwa kabiri tuvyaye ndamutware kwa mabukwe bamushamurire hama ntaca zomburana mabukwe nanje sinzoza ndagira ndamugemuriye ariko no munsi abatari bake ugiye no kuraba sobukwe utwara ibahasha ririmo amafaranga ayo mafaranga rero nayo mahera nyanyaguhera iyo yavuye murantunga simpave shabura nyaguhera iyo yavuye yego abantu harageze ko tuba abantu duhe agaciro ubuntu n'abantu kuko abantu nibo bazana ibintu ariko ibintu ntibizokuzanira abantu bizokuzanira abakunda ibintu bakubwira mu kirundi ngo umutunzi ntagira umwansi kandi ngo iki nikiziga ntikibizinga uzurabe n'ubunopfa abo babanya nka bose bazoza kurirana n'abariko bararira harazoba bariko baririza n'abazoba bariko barira bivuye ku mutima kubera nzoba napfuye bazompamba abazokubita ko ibibuye kugira tigenda sibe tubonyuragiye n'abazovuga ati turabuze umuntu kumbe rafise cyo dufasha mu buzima yego murakoze cyane abakunzi bari tuvamo ko badukurikirana reka dusoza ikiganiro cacu ariko tuzose kandi dutegure n'ikindi turi kumwe n'umutumire wacu ashirike cyane umuco n'akaranga muco nande yamuvuze imishatsi y'abahindi kuvuga nanze mumva yuko ayanga ifoto y'ikirundi ariko mbabariye murabizi ko ngunda kwitwengera yari bere shaka kuri Nikozari TV ndakeneye commentaire zanyu kuri kiganiro cacu ndabakunda mukomeze mudukurikirana naho utaha rero tuzakaye tumutumire intore se gihembe aho bisinagiye naho sarashaga n'ibindi byinshi turabakunda ushobora kuba urwaye ufite ikibazo ndagusabye wihangane nibwo buzima ariko siko bizobora ukomeze gusaba Imana igira neza kandi aho muherereye mwese mugire ibihe byiza ndabakunda ciao ciao